ndaca ndabara ati côté financière imeze gute nkayiraba ko no muhungu n'umutipe ara côté financière yanje nuko atabikubwira batika mukobwa oya le type d'aujourd'hui reka no bambera abatype bo bararaba umukobwa gafise inoti nibo bambera ahubwo yego none ko bashuga mami ari basigaye batwara nibo reka umutipe bakuguranye ntagusubiza none ibyo barashikanye n'umutipe akubwira ati je ngira ngo bararavye abakobwa baratumaze kandi tutangure kuza twakorera inuzenya uruhigi rwarahindukiye kweri umuhungu arakurya amafaranga uri kuraraba uko ego sha barashobora kuba barayakuriye na Cheri ngurana nkora urya mugambi projet kunuku numwishuza uravyumva oya mzesha muvana nenga bazabiteguye sawe sije katamu besto reje nkunda kugira gusa numva nyine nubwo nubugoye wowe ugira besto agira Cheri bigaherera Rega niyo nuzenya niyo strategy mwatoye kugira nyine mubakubite moya mbiri oya nta moya mbiri ahubwo namutu usanga lo type mamukundana akora icyaco cyose gasanga mugabo umudemu nyene yigira kwa besto wiwe Yes bakunzi ba Kamu TV twongeye tubaramutse kundi munsi twongeye kubana namwe bari ibintu by'agaciro bikomeye cyane. Yes kuri micro Nicodim Mr. Black the first king from into the body and AK Metro Polivara. Yes guys no mutabaza ni ibintu byiza ni biryose. Cendi baza buri ko burabona byose nitwenda kubabwira ibikorwa hajya ango birivukiye. No muzi dufise umwo usobora kumwihenda ko karo mu miss. Usobora kubwira ko yuka ari umudofino wa miss. Saneza sana kabisa. Reka kwanza ntubisha mu mwanya kwira banza baramutse. Hey guys. Taramutse miss. Yes, ko bantu bataramenye umuntu ko turavugana ninde. Yeah. Ku mazina yanje nitwa Gretta Keza Kimana. Gretta Keza Kimana. Yeah. Nasi no fese kabandi bafite tuzina nyene twamaike oya reka kuduhenda ntajya mfise ntajya bad gay bad gay no game bad gay ni jakera ryavuye he kwanza oya iryo sindarikunda murikunda ryari ryaje gute bad gay mon site bad gay bad gay ndibaza uravyumva n'umukobwa mubi kabisa juste rero nyine ndi umukobwa mubi nawe ukeneye mu bad boy nawe uravyumva yes kono reko dukwikirana bavuga ati Gretta ni mu ntoki bad girl ni mu ntoki Gretta ni umwana w'umukobwa yiga kuri université kabisa ego bac en finance et comptabilité. Finance et comptabilité. Yes. Ya Gretta. Umukobwa kandi mwiza aho ndagashirako. Nta muntu akubwira ko mwiza. Oya munamiza ku muntu. Oya je ko nabibonye. Shaka nabaye mwiza. Abandi ndibaza nabone barabibona sino. Oya shaka nabaye mwiza kuri wewe gusa. Uno munsi kweli waducangiye sana. Me wambaye fresh. Thank you. Guys, hama Gretta n'umwana ameze gute? N'umwana yavutse mu bana bangahe? Ameze gute? Gretta n'umwana w'imfura. Yeah. Navutse umuryango w'abana batandatu. Kabisa. Yes. Umwana yitonda. Umwana yitonda sawa. Yeah, Gretta n'umwana yitonda cyane. Akunda kuba ubuzima bwiwiwe. Uvuze ubuzima bwiwe twumve. Akunda kubaho ubuzima nyene bwiwe. Mvuze ubuzima bwiwe basi genre butari ubw'abandi gwegeranye n'uwundi muntu. Ego. Yeah, Gretta mu buto bwiwe byari bimeze gute muri adolescence yiwe byari bimeze gute? Adolescence yanje. No. Nari nitonda. Gusa nyine narashwana cyane.
narashwana cane narakunda n'amabiya cane akunda arabihetse banywa inzoga yeah Jeko numva ngo nibangwa ngo amabiya mbe mu byita vy'imama oya mama sinazina gusa he nani inzoga umva waruborerwa no adolescence yanje rero yamfashe mw'inzoga sohoka apana mu zindi ngeso ariko narakunda inzoga vraiment bisigura yuko ubu rero atanzoga oya ubu nabaye ndazihagaritse ahubwo unywa zikeyi pare rapport no naziretse reka kuduhenda ego sere kuri televiziyo duhenze nk'umuntu azakaca kubona mu kabare yo kurayinywa oya inzoga za Blarudi naraziretse nta nzoga unywa kabeso byose c'est bon kafaya bon ego veni sawa mbwa nyine nwa duke turi mwifana nta bindi Gretta uri couple n'abahungu bangahe why man ari ukuntu rero mwino bisi bikomeje urashobora kuba uri couple n'abahungu 4 5 sebo 3 oya I'm single yes yeah I'm single ushaka niyahure none oya I'm single nyene I'm single nta ushobora gutahura ukuntu umukobwa nkawe yoba ari single wayivyo babize gute none wo kuja en relation wibaza kari ikintu cifa kwizana uko nyene dutongoze man dutongoza turandira bakatutroga hama tamurose oya gusa hari abakobwa badraga amaze bariho benshi oya bon kutroga urumva bakubwiye abantu bakutroga mugabo kuja en relation ikintu decida rero sindabona umuntu tu dushobora gusohokana tu urumva ntabarazura abakoshona bavuga ati we kwanza oyo nyine ubona watariwe uwo nyine abatariwe tu abatariwe gute nyine aba ari umuntu ubona mutaberanye harya ye turi pasa murefu papa mama zibe yipasa murefu oya ntabo kuko nta nabo mpenda bahari just ibyo sindabitahura biba bimeze gute abo bandi baza biba bimeze gute bakipasa murefu kabanka oya n'ibipasa murefu ni bien gukunda umuntu ni sawa hamukaye mubwira hama gaca gufasha ubona bidakunda nyine utayari gukundana n'uwo muntu namumve kumubesha muri make ubuzima bw'ubusingo ubu wumva bumeze gute buraryoshe ko ndaza uramaze kucanga couple no rero ajya couple yego ndamaze kujayo itandukaniro riri hagati y'umuntu ari couple n'ubusingo niri rirahari man rirahari umuntu ari couple usanga asa neza none kuri singo kandi ukabusa neza oya sana n'abasingo umuntu ari couple rero yamanezerewe kubera ngene yamohera ryoshe umuntu ari singo na umuntu ari singo twengene dukora ibyo umuntu ari singo n'umuntu akora icyo ashaka niba wiyumvira icyo ushaka nicyo ukora you know urumva rero abantu bari couple hari ibintu bagirako ashaka kuvuga ati optionalinze Cheri shaka wambara uko shaka umera uko urumva mugatwebwe byose so wiyumviriye nishikora ati jo no munsi bigenda uko programme abari iwawe yeah bega Gretta bad girl nzi ndakashira akose no man ndabikunda umuhungu aba aza akamubwata umuhungu wapi nidukiranye umuhungu abameze gute oya biravana nuko abaje kubwira nashaka kutwaza niko kumva ati jewe uyu sebo akagafise c'est bien agaki oya ni karite afakwa urukundo gusa mugabo uraraba ati none je dans mon part nkunda kagufi yarashaka usanga rero haje nkakagufi ni byinshi utuma wanka umuntu canke ukabarangaje akoresheje kutwaga ugasanga nta na crush wamugiriye rero nta mpamvu yo gukunda umuntu karite uraba ikintu cyane wisunga nubugufi oya si karite ndaraba nyene ko tuberanye impande zose kabisa yego turi mwibarabara bibashe tuzoba tuberanye Abatype yambara fresh twabanye of course kuko naje sinambara nabi ubu kenshi abakobwa bari araje ibintu ngo umuhungu afise inoti yabaraje wose ndamwikoza akazi kwa Gretta yabigeze gute mugiye kuri pari ya finance
kuri part ya finance en fait que urukundo muri amour na côté financier irakonta kabisa nawe urabizi iyo dufate par exemple nk'umuhungu w'umukene yagiye kumupresenta yaba umukobwa wakize iyo ngwijanye suzari rero urumva côté financier irakonta ariko premièrement ni kubanza kuraba ko uwo muhungu mukunda est-ce que tuzobana est-ce que tuzorarana tubane mu gitanda ampemereye ko icyo no aramukubona ko bikunda ko vraiment ushaka kumwemera kabisa rero côté financier ikiza ikurikira ico mu gihe hoza umuhungu ati mfitiye ubwo buryo ubwo wari utipe ukaba umukunda sa uburyo bwagute rega uburyo ukora avuga je nibwo finance adafite amafaranga nta muhungu ategera amafaranga ubutayaronde none yararondera ukayabona oya gusa ibintu biroroshe urabona ko nimba wofise amafaranga ye hari umukobwa ashaka umuhungu afise amafaranga nyene ejo nkabona ko baberanye ego ufise uwundi uko agenda aragira uko urana marevo ntangana jeje rero mose afise ntuze we baberanye imana aratunganije kuri Gretta rero biba bimeze gute kubijanye n'umuhungu avuga ati umuhungu sebo toja en couple turyohewe dukwije buri kimwe je nakubwiye premièrement mbanza kuraba ko ico nkeneye uwo muhungu acujuje côté physiquement je ndayikonta gute urabwa burebure kuganguka ego ndamaga ntobimbaza ariko mugabo côté physique ndayikonta maze kuyikonta nkaraba ati est-ce uyu muntu nico mera ko je ahari nico mera ko uyu muntu tuzoshobora kurarana genre ico kintu je sindagishira inyuma hari ukuntu abarundi tugishira inyuma urumva oya haje none biri inyuma biri imbere kuko ubanza kurara buce ndamubona impande yiwanje kabisa mbonye rero ndashaka gukunda ndaca ndabara ati côté financier imeze gute nkayiraba kuko no muhungu n'umutipe arara côté financier yanje nuko atabikubwira batika mukobwa oya le type d'aujourd'hui reka Abatype bo bararaba umukobwa afise inoti nibo bambera ahubwo yego none ko bashuga Mamy ari basigaye batwara mashuga Mamy bafise ibindi bironderera okay gusa rero navyo ne barabikonta we rero umusore yo bakwije ivyo osebo s'amafaranga kuraba ibintu vyinshi Gretta ese ndabazi nibaza yuko ivyo bintu hari umuntu utabikwiza vyose ashobora kuronka amafaranga ugasanga ari hananje ni mugufi cyane ego basi ararosi yo nuzenye ubwo burebure muga amafaranga nagira zakote physique urabo ukagira ashaka adafise ibirara hanze ugasanga asa amafaranga yo dutunga hake nyine niyo byo amafaranga ba najya amafaranga yo tunga umuntu abangana gute ashobora gusumira akakwambika man none aho nimushaka kubana akariha inzu nimba muyipanze amafaranga n'ikibezo duto two ngaho amafaranga barayo nyine amafaranga ni ikintu udashobora kubona ko umuntu agifise kiba cipo hari abantu ba faking life ukambona mu barabara na test ndyoshe sana fise kwanza nshoboye no gukota umuduga nka ukota nibo benshi ahubwo nibo benshi none ugaca unyihendako ico bintu byoca birangira go nibaza yuko ico kintu ushaka gucihendako yego benshi baracihendako ariko nyamvu nakubwiye ega amafaranga côté financier urayiraba ariko banzure kwanza umuntu ko wamukunze ntibasanga yarakubeshe muzobandanya biramaze rero gushika rero Gretta araja mu rukundo izo ntuziya zose arazibo kuko ivyo bintu deja niba nazibonye mani simba ndi single no biza gute kugira ivyo bintu byose muce muhebana kandi mwarabanze gukora planification we wabonye kari bien nawe yabonye kari bien cyese ntaho nkundo zora bose rero n'umuntu ntibisaba ikintu kinini nawe urabizi mwawusi ikintu mwapfuye tu hamwe mugahebana zo nkundo z'uno musi muga kera siko byari bimeze ni atari kera barakundana imyaka 5 imyaka 10 muga ubu mwebwe amezi abiri ukwezi siku ni wamushanjije ukwezi bon urazi impamvu biva ku bahungu cyane ku bakobwa no kuntu babadaraga ari benshi mugashamva bata kasaba
murakora ama choice buri munsi no rero tushobora ngo biva ku bahungu canke bishobora kuva ku mukobwa canke bikava ku muhungu cyane biva ku bakobwa rero mugabo nibaza ikintu hanini kibivako urabona intuze ya y'ubu amarelation y'ubu basigaye genre ibintu abavyeyi bacu bayaga umwaka twebwe twivuga mu majoro 3 urabizi nawe gute rero muca muza murakesha urumva nyine umutipe mwahuye arakubwiye ndakunda dukundane wewe nawe ati powa wewe mwijoro uwo musi nyene abagusavye mape kabisa uravyumva ejo abakubaje ati uri vierge ejo mwakundanye no munsi ejo ico kintu vraiment ntagira gutware ntimugire mu bane barakunda kukibaza rero cyane man abatipe niyo mpamvu inkundo z'ubu rero kuramba ibintu twoyaza umwaka amezi 5 tubiyaga imisi 3 gatusanga rero amajambo yaheze mutanguye kwinjira muri periode mutarageramo kabisa nibyo byo biva kuki sinzi ngira nisirikira hera n'aya matelefone cyane kirango kera kubera deja nk'ubu kera washobora gutongoza umukobwa ari mwijenda wibereye ngaha buryo uzorinda hagireke kwatera amaguru no kaza kumuraba mukavuga ni vy'uwo munsi amaguru uvuye Bujumbura oya reka none iriga kera ibujumbura ubona yuno munsi siyo kera ubu turafise development kera sanga mwibujumbura iri mu imodoka zitatu ugiye aho mujenda hari ahantu hafi kera twe tucaruka ibintu vyari bicoroshe bitandukanye n'ibi vy'uno munsi Pega Gretta cheka toyi umbabare ugisura ka Gretta yagiye mu rukundo bimeze gute niyo misa abayumva gute Pega gutweka tishure jewe rero ikintu uvuga ati prefer uvuga ati no kweri abari too much bro man kuzene ndi mu rukundo nshatse kumbaza uko mba ni active ukuntu nyine ama reaction ufise nyene ukuntu witwara usivye rero ko ntari na romantique caongo cyo kibazo nkunda kugira oya sije ko ntari romantique je sinovyumvisha kubera kuntu jemba mbona romantique cyane oya nta bya grave vraiment jewe nta bishasha mbanzanye information militaire re nta bishasha mbanzanye ego umva nta gihinduka ubusingo n'umuntu nk'ivyo bibaza nk'umutife dusokana nk'ivyo ntazishobora kumenya cyane oya wewe rega none ne wizi ngene rega ne ufata responsibility ziwawe no vuga ati jemba meze utu uno oya usije nyene ko mba nditi bon jewe ntombona ukundi na timide ndi timide urumva turi en couple turakundana ego ibintu rero byo n'amajambo gusa nyene ja sinzi ibaze ko no muri ville nto gusoma cawo aya kwera unda kunyegeza mu site nyene mu sigi pamo cy'abandi oya so kwinyegeza none kumengo ivyo bintu bikunda kugira aba penikoti canke nawe mu penikoti yo oya sindi mu penikoti penikoti ugira gusoma ngira hanza kurabana ahantu mugiye agira gusomera kata kamera zihari nyene sinzi ndi timide rero nta bintu bishasha mba fise en relation usivye ko mba fise umutima w'urukundo gusa umutipe n'umuginoti wati yazana inoti hakorwa babeshasha abakobwa ubure mwarize kubesha bimwe bitaba umukobwa je numvise ngo umudemo ngo mukondanye ngo arashobora kugira anniversaire kabiri mu mwaka nivyo ivyo nubeshi kugira gusa depasse ivyo nubeshi yo nimba ari umuntu yakunda no mukagira kabiri anniversaire mu mwaka umukobwa nyine n'ikijuju ubundi rotipe bambwira ati mashaka gukunda no munsi ashaka kubwira ati je burya kwa gatanu onse turi kwa mbere kwa gatanu ndafite anniversaire kugira gusa yera gukonsole nyatara abakobwa bubu ni ngorane bamushana gukunda ndava akacabwira ngo kazomva mukundanye no munsi mwijoro eje mu gatondo ngubye nagwaye kugira urungi kino nyatari rero niyo mpamvu rero ivyo bintu ubwo buntu bw'ubudefa buguma buza nibwo butuma tulo zitaboneka urukundo rutituka tu kabisa urukundo rwaratitutse gusa mbwa birava no ku batipe hari gushaka n'umutipe rega
ukaja en relation utazi en relation winjiyemwo iyo ariyo kubera umutipe akudra gafise intuza nyinshi ushaka kumenya rero ivyo ashaka impamvu abafise nacu usanga wewe aguma insiste wasanga avuga ati mukunda uno munsi ejo uze kundaba muhira gusa nyene ugiye kumupitiya c'est simple kumuramutsa mugataha ukava ngaha ukava iwanyu ugiye kuramutsa umutipe atari no musaza wawe oya nana kimwe none je uze kwanda oya wewe mbatana kimwe hari abatipe bari profit nabo bandi batipe bimeze gute hari abiprovitiramwo ugasanga rero umutipe mugize ugasanga ushitse batangoye kuguha ivyombo ngo ni woze ngo koropa biba bimeze gute man ivyo rero yagiye kwindi fe bidasanzwe ndakogereza ivyombo oya reka ifuwe muniba je sindabitaho urumva nyine ugasanga mwamenye no munsi muri weekend muce mupanga gusohoka murasohokanye after akuraranye yava urumva ugasanga nyine kimvano ni relation ugasanga niyo bari relation none agaca kurara rero agaca ba faking urukundo ego ugasanga urukundo kora faking abatipe ba faking naho gabara faking usanga rero ari bya bindi abakobwa ukunuka amafaranga sache numva ngo n'abarotipe bagi Inoti y'abademu niwe reka umutipe bakuguranye ntagusubiza none ibyo barashikanye umutima akubwira ati je ngira ngo bararavye abakobwa baratumaze kandi tutangure kuza twabakorera inuzenya uruhigi rwarahindukiye kweri umuhungu arakurya amafaranga uri kurarabuko ego sha barashobora kuba barayakuriye na Cheri ngurana nkuru rya mugambi projet kunuku numwishuza uravyumva oya mzesha muvana nenga bazabiteguye were baramaze kukurya Inoti bien aya je ntayo wonja gusora amaze kuyarya abagenzi banje batari bake je ari umudemu yambwiye ati je kweri je ndafise rotipe ndihira inzu serotipe menya reka yaha yarambira bikagenda abahungu baratomboye bubu kwanza amafaranga nta mafaranga kuba nibo batomboye nyene urumva sikiye bari abahungu bafite amafaranga ubuzi iki bwa baze barabamenya ubo bagomba guprofita amafaranga reka yaramaze gushikira rotipe akaza akavuga ati gira nyene profit gahunda yatanguye kusa nta nayo noguha ari umubesto kireso ari kibazo mbona nyene wagize bisako ndayari hayo no yariha rero hari ibintu mwiharaje by'ububesto nyambara ububesto aba best bituma izo nkundo zanyu zititoka kare gira Cheri gira besto ibyo bintu byanyu mu bitandukanya gute sabe sije gatamu besto reje nkunda kugira gusa numva nyene nubwo n'ubugogi wowe gira besto agira Cheri bigaherera rega niyo strategy mwatoye kugira nyene mubakubite moya mbiri oya nta moya mbiri ahubwo namutu usanga lotipe mamukundana akora icyaco cose gasanga mugabo umudemu nyene yigira kwa besto wiwe kwa ikiwanza umva rero ni hatari nyine niho mvuga ati isi tujana handi hantu ariko soko byari bikwiye kugenda tu rero ninagira umusheri vya besto nzomubwiye ati ahubwo ndamufasha iginyoni hasi oya nta bya besto wagize umusheri nta bya besto nta bya besto bijya bintu vya gisibije bijya bintu sivyo imagine ko n'abangu batakija mu rukundo rega ko bazova basanzira wabo abakobwa abo barafise umubesto uragenda umubesto aho bitamoya mbiri ewana umusheri ukashutawe umengo bagutabire kare ukabitangura mutangura kugira manifestation hagati yawe n'umukunzi bityo bintu je ndibaza yuko biri mu bituma urukundo rwo rutituka ego kabisa yes je ndakunda kukubona we Gretta mu tu video dusirikira ku ma TikTok ku ma challenge menshi agiye atandukanye kwanza TikTok urakora TikTok ubikora nk'umuga je pense juste calmement cyangwa ubikora kugira wiryohere nyene man rero kubikora nk'umwuga bon sindafatisha kugira bikora nk'umwuga kabisa yego rero bon oya nta ndabikora nyene nishimishe home ubundi ntabwo ndatangwa kubikora nk'umwuga oya nkiyo wakoze nk'akantu kabona nyene mu gatondo abantu bagakunze gose we nta kintu no uraryoherwa cyane nyine gishobora nk'ahantu bakakumenya nyine ni bon ya urashobora gukora akantu kakakuryoherwa n'abantu benshi muri kiya gihe wewe kubera ko utovuga ati reka mfatire kwibi kugenda bikore nk'umwuga birinjiza amafaranga abantu benshi babigize business
bon nibyatera imbere bakanyizera bakankurikirana ari benshi nyene nzobigira benshi bangana gute nyene benshi nyene mvuze benshi nshobora gukora ikintu mu masaha angahe nyene nkaba ndakwije ntuzenya menshi uravyifuza ndavyifuza rero ikintu buryo ucifuza ushobora kucifuza utari kurakora ari vya bintu ukaguma muri vya bintu vyo kwiryohera mugani niwa bifata nka business uvuga ati rero ngira mbo umunyamwuga kabisa ivyo bintu bizogufasha cyane kugira ba bantu baze kandi bazokurikana batabona uri update utabazana ibintu bishasha. Okay. Komeza ukore ku ma challenge ibintu vy'ama challenge mama challenge akoga mu muji muragoye kabisa. Bya bigenda gute barabahemba bajya abantu mugira ama challenge Cheri banga ryacu ijya urazi kari promo nini nini cha hatari handi urakunda kugira udu challenge sivyaka barabigusaba cha commentaire kuryoheye ugacuvuga ati okay reka ndakorere challenge ubu ntibaratangura kubisaba ari benshi cyane ariko dafise nyene bamwe babinsaba ariko izindi nyinshi nka z'Abanyarwanda canke nyinshi nyene z'abasitari ngaha mu Burundi bacu ndashaka gukora ko ziba zakuryoheye kabisa ya ku bintu bijanye n'indirimbo wowe nabonye ukunda gutamba nta muntu aravuga ati okay Gretta nangukunze ngufashe mu ndirimbo yiwanje Erega ubishobora pera. Navyo noshobora. Nta muntu arakurondera avuga ati ngufashe. Oya nta urandondera kwera nyene Vixen video sindabukunda. Nubikunda? Oya araduhenze. Oya sindaguhenze. Bishitse umuntu akakwitura akavuga ati nshaka ngire mu ndirimbo narabonye Rukio ni bien c'est bon. Amataya itaye ndayikeneye cyo gusreyiga musonge yanje. Umuntu vyo korohera kugira kuronka. Ntibyonyorohera kundonkaho man sinzi ko yabinyumvishije ariko ntibyonyorohera vraiment ndabitinya ikindi nyene sinzi tu wabitinya gute je numva bijyatinyitse kuko biragoye bisaba n'ibintu bisaba kurinda ariko ari indirimbo idasaba kumpenesha is fine ega wo ugiye muri clip lab ati kabisa akahore niyo mukaretse jewe sinokaja mu ku nawe ntoza kwambara ubusa byinshi ubibona mu gihe yo bari indirimbo akubwira ati we ntarebo amastyle nayo wawe yo kuronka gute yonto nka gute kugira kwifashishe mu masana I don't know yonyandikira kuri TikTok no mwishura kuri TikTok yego canke yonyandikira kuri Instagram c'est bon no mwishura canke yo tuma abagenzi banje beshi canke wo hita umusaba ivyunguka none nakora none wandi ko nkora ibitunguka man erega hari umuntu asubira kuza kugusaba nka service akavuga ati nuko kw'Imana afasha finance sikirenga ona nkaba cyangwa we uri muri ba bantu badashaka kuja mu ndirimbo z'aba underground underground rero ashaka kuba underground sufise ukugira indirimbo ziseka zoza zinaryoshe rero nyine twavyumvikanye uri umugenzi tari umugenzi uri proche urumva sinovyemera sinovyemera muga turi proche nyine urumva ndabikorera nka service kabisa rero nzo kwifashisha vuba nafise songe byose okay nizere utazoenda kurinda kumena umutwe kabisa uwambere ndakwandika muri agenda kwanza ko ndose uwambere yes kubajanye n'abastari nk'umustar yakwituye afite izina cogenda gute ubona byongenda gute umustar afite izina akwituye ati ngufashe nga umustar afite izina ushatse kuvuga nkande abastari afite izina kamundi nabuze ushatse kuvuga nkande hari abo ntogenda dafise ba Melanine Melanine boy turafise bakiriku turafise ba Diwane bakidondo okay abamenyere ngaho tu abarishene oyo bari kubwiye babipropose nibo nyene no byonshimisha nubwo ari gihe ntovyemera ariko nyene no kumva byo gushimira yego ku bintu bijanye n'uburyo havuze basaba canke birenze je sinumva ko ari hoje gukora ikintu harimo ivyunguka harimo ivyunguka urabikora nazakore zose baba bafite ivyunguka nibo kubwiza urumva gusoze nguja muri clip
Ego man. Ya da ahubwo entertainment nayo ramenya neza. Bakoresha ku buntu. Arashobora barasaba ama service. Waza abastari benshi okoresha muri clip kana ama service basaba. Aha, no nka dramati muri koso nyambo mwese yamuhaye 300,000 bye 4. Yari gushaka fata ngo ndabahama he. Agera afise mbere nkabajya sinye baza ko yabarisha. Uburi kura dépense amafaranga. Traumati rega. Nyine yari abastar nyine bavuga ati yakushize nko muri crypto byanga kubera ko jo. Nawe usanzwe uzi ati Oya rero wo mukorera for free na ari. Traumati nurundi gwego. Nundi gwego. Wanakubwiye woyita. Wotumubwa ati kwanza uri henze. Uravyumva nawe duhure. Mbe Gretta we nuwe mustare ngamo wundi bavuga ati uyu muntu vraiment. Uyu muntu je nta clip we no kwigiranca. No jamwo. Ego. Bivanye n'ukuntu ufata. Man, rero. Sorry, muga nyine reka tuzihoze sije tuyire. Oya nukuri kwibana. Sije tuyire. Reka birasohoka. Ari umuntu naba akora ibintu byiza ugasanga wa ari kubiri nawe vraiment. Ego nawe urabizi. Wewe rero ushobora kuba ufise umuntu ukavuga ati ni umuntu rero nawe yozana ivyunguka. Nawe yoshira muri clip, nawe yompa amafaranga. Ego. Vraiment sinojamwo nyine sindabibona. Kabisa. Diwan. Sinoja muri clip yiwe. Kubera iki Diwan tuja muri clip? Oya nyine kandi sindamwanga metse fa mugabo sinoja muri clip yiwe. Uramwanga utoja muri clip yiwe. Wanashaka indirimbo zonyene ndazumviriza zirimo urukundo. Urazumviriza mukantu zikunda. Ndazikunda zirimo urukundo mugabo nyene sinoja muri clip yiwe. Diwan abana bo ngaha mu muji baramupfira sana. Man jewe rero kweri wapi? Orava. Oya kuri stage ora. Wewe uri muri babakobwa umuntu unje usanga baravye Abatype ari kuri stage bijyanye biranja sana. Aya ugenda zhatari ko mbamezi kora kesho ngiye mu mashosi ngenda nkunda kugenda ndi kumwe n'abandi bantu soraza kuyigira ibintu byo kugira baba gusohokanye. Yamba nisohokanye. Ya urumva rero hariho nyine abastar mvuga ati abantu ugenda mugaba nabo ya mbega wewe muri show abakobwa benshi mwari komeza ari ibintu mwigize n'izina ry'Imana gasanga umukobwa yagiye muri show canke yikubise mu kabare yisohokanye ibyo bintu mwe ziya nguvu muzikura. Nese bisanzwe nibisanzwe ni enjoy kuryoherwa yo kuryoherwa ntibisanga ubajanye n'umuntu everyday. Rero ukawukanye nuka Yesu ukawuka nibisanzwe kwera bare bayubatse ntivuga ngo niyo muhungu cyo niyo bastajanye na famille. Na famille famille yo gusohokana. Kenshi umukobwa iyo usanga bari kumwe n'amafamiye muga wijanye rumwe usanga bidasa neza. Wijanye rumwe biba biryoshe cyangwa ko n'abami bawe. Umuziki urawutambura wenyine ukenjoya. Ndakuri utambura wenyine no mu abahungu ni bariyo ntimuhurirayo. Wumvise rero ibaze Joze rero. Muga bakugurira. Ntibakugurira. Je turi en couple nka cyasanga uri ko atambisha undi mu gym kabara. Niyo bisa neza. Oya mutasohokanye urumva. Mutasohokanye urumva kiba ari kindi kibazo. Mugabo iyo mufise urumva hariho ama comportement zimwe mutagira. Hariho comportement z'abasingo n'iziri azabandi zibari en relation. Wowe rero nk'ubu uri single abantu ugiye mu kabare uza wese mutambe n'itwendi. Apana nguza wese. Oya. Apana nguza wese ashaka genda gane wo muzinanye canke nukikawukira kora uri kurya amafaranga yiwawe. Rero uratambuka uvyumva canke ntutambe mugabo kenjoyinga jewe jean sinkunda gutamba mu kabare musare. Oya je ndakunda kuja nko mu kabare je nyenda kunda kwisohokana umugani wawe kubera je ubu singo uraturembeje none umva utisohokana none je ndumuhungu natwe ndumukobwa n'umukobwa n'umuhungu bar ni abantu bose bateranye ibidaje mu kabare byo ca bigenda gute. Oya ntugenda hano baterane ibidaje rega ivurugu nibayitegura. Oya ni gake ntugenda hano baterane ibidaje urumva abari hatari. Sasa ugasanga nyene mudemu munini sokanye n'inzehe y'ubwanwa bwera kubushatsi. Abazaza batanga kiya nabyo mwe muzikura he. Aya nibisasinzi nyene muri safise cakunda shaka kubleminga usanga ari umugaburira aramubeshejeho shaka kumubleminga rero bari ivyo kumenya bijya bintu jesho yavyo mumva nyene mu bishoboye sinzi nawe ko bikora canka abandi kumbura afise abantu babikora bagezi ba. Oya ntambiye. Oya gusa urumva bijya bintu jesho yavyo raborohera muri mwebwe.
I don't know. Ukiya mukobwa nimba baramubonye kwa naciye mutwaye. Ibaze ko nawe usanga no ku ma social media banaberekana. Rero agutunze. Ugasanga nyene ni watumye ugira ubuzima bwiza. Urumva nyene uje ushaka kumublaminga biramusha. Ariko ni nuko iki. Mugabo rero kumucitinga biba vyoroshe. Kucitinga. Obuze. Oye, byavyo ko nakuvuruga ntakubaza ngo urihe ngo wagiye he mugabo abakobwa badakunda abahungu ni aguma baza ibintu byinshi baguma bari strict cyane yego niyo bari strict bakoresha ibikorwa pana amajambo ubujambo urihe wagiye he kumapanitse ku bwawe ariko barya nibisanzwe urumva murahuye nakugora ntimuvurugana ewa naho yo gusanga uri kumwe na Abatype ukwirenganira hama mugahurira handi none ntasi umugore wiwe none bagere na projet Badafis projet niyo kwenjoyinga tu projet ashaka kugirira biravana n'umukobwa ukuntu yitwaye ntabo bamumva ne batungishijwe rega ahubwo bishinga ibyo wasanga batungishijwe n'abandi bantu bivana gusa n'ukuntu bavyitwayemwo ijyano woti usaba abakobwa bayironka ijyano woti ahubwo aca yihoro aho Umutype no wazarayi no numva ko Umutype bari mu vyunguka kabisa uravyumva nawe ayo bahigwe kabisa gusa nyene ne atari by'inosi nyene bituganisha handi hantu yes mu gusozera reka tu kwakanya kugira bibaze kibazo tuzakubajije wogera ucishure je oh my god ego yeah kirondere Gretta ukundi iki ndakunda abantu oya gufungura naho ndakunda abantu after ndakunda gufungura ukunda gufungura haje muhira nkunda gufungura umuceri ndakunda umuceri sana je abakobwa bashaka kunda amafiriti shaka oya je ndakunda umuceri amafiriti apa amafiriti ndakunda umuceri shaka ukunda ibintu bikunda kuboneka kaisa nuko bikunda kuboneka nyine yego kindi kintu wanka uvuga ati ndanga ubugari bw'ibigori ayitwa beto ndanga ubugari bw'ibigori uravuga nka sana cyane gose ya Gretta kare tugushimire cyane kubona wa twitavye no munsi twizere ko no munyuma tugukeneye tuzokuronka okay murakoze cyane sezerera abakunzi ba Kamo TV kwanza bye ndabakunda cyane Gretta arabakunda babwira ngo subscribe ko byibagiye okay mbye subscribe share commentaire bizu yes tubashimiye cyane abakunzi ba Kamo TV yari Kodi Mr Black na Gretta I love you so much me umuntu gusa yakurikiranye ikiganiro